si je bya bintu byo gupodora abantu mane ku makamera ntavyo nshoboye jewe mwanga bunga basi je nta kiganiro by the way nkunda sinkunda gukora ku mamizia nta uramaze kumva ntavyo nkunda je impamvu ntabikunda sindi ndikimena abantu cyo ni cyambere umuntu ndamuzi uko ndamuvuga uko ego icyo nzi mvuga ukuri man uri kuri isabira uko njitetea mbo simbeshe kandi simbeshe kandi mvuga ukuri gusa nyene uko ndakubona uramengo sisura mukunda man ukuntu uje kumuhobera ninda reka rafata engera nyifatisha man jewe mpunze umuntu sinzi kwigirisha ukuntu byase ko narengana man ntabwo nzi kwigirisha urakoze babwire ko nkunda none I love you yo bimbwire neza wallahi cyane twende sasa bivuge ijoro ryiza nitwigera bakunzi ba bujatowntv reka mvuga uku umuntu azogira chance umuntu ankunda jewe azogira chance yo kuraba kino kiganiro byukuri azogisha azoca ava yagize abone kuri yo channel agire share ikiganiro nanje ndifuza kukibona ndayikuye ku bafana banje muzotanguza akakantu abafana banje ndabize barankunda bazokindungikire cyane mbone ko bakiravye ari benshi and then ndazi baradukunda yes bano b'Imana reka ndabaramutse nongera ndabifuriza ibihe byiza nizere ko muhereye mwese umeze neza ukaba utarakora subscribe rero kuri bujatowntv aho hepfo nyine aho hepfo ubona fata amasegonde aya 5 ufyonde kwa gakengera ubona niwibagire gukora ico bita like eka ubonye ikinaganiro cana kuryohe nubwo icyo bacakuryohe cugihereza nuwundi twengere ego jewe kuri micro ya mbere ni Raja of course benshi bavuga ko batarambona ariko bazombona igihe ntikiragera Yesu niyaza oya Yesu apana niyaza pana Yesu niyaza nawe Yesu wabuze igihe azozira none ntawamenya ko nacu ntakibazo ko mikoro ya kabiri ni CYCY uri yakira ndiyakiriye nyene no kubantebeje cenda byikorera n'ingoga cenda binyarutse ariko kabiri ni CYCY CYCY abakunda cyane oya ariko CYCY ababwira ati reka kwiyakira basi je kamaze ndabasaba ikintu bazi akoretse bazi niho reka kwiyakira nabiretse uciremo no muri presentation mana yanjye naye mpejeje kubabwira ko ndi kuri micro ya mbere Jewe Raja hama micro nayigira kabiri iriko umuntu umutumire ariko atari umutumire reko no munsi ndamwita umutumire ni CYCY CYCY sa umeze gute meze neza uziko nzi CYCY gusa bakuzi ku mazina yahe uburyo wewe amazina yose wahawe n'abavyeyi amazina yose ni Cynthia ishimwe Cynthia burya risigura iki Cynthia shaka kuma igikogo Cynthia nta mu kirundi bibaho gusa ugiye kurondera kuri Google ndosanga basigura ba Cynthia kenshi kuno bameze n'abantu nyine bingwanye nkuko tubize muri ya filme ya Cynthia muri 2000 hari yabaziravye Cynthia no muntu akunda kuba independent Cynthia no muntu udosanga akora ishoka byose kugashike kukinashaka ico nico nkunda kumva hari n'ikindi bavyi kama ni umunsi mukuru muri Espagne bahimbaza sima ntihenze igihugu shari bacita Cynthia rero bazogenda bira neza kuri Google hariyo signification basi aho byaje biva ariko n'izina rya kera nimubona ukunda umusaza kazi uri umukecuru ega Cynthia amakuru yawe imeze umbabarire kubanza kubaza izina nubwo ryavuye gusobanura kandi ari gwawe ariko no musi ku bantu batazi Cynthia reka ndeke kuvuga Cynthia ku bantu batazi CYCY CYCY ninde CYCY ni muntu ki kubashaka kumumenya batamuzi bamumenye nk'ijyambe CYCY ubonye nk'ubwa mbere
nyene wowe bwa mbere CYCY numenyesha makuru nganda kitangwa kandi ga kariyere akandi ga kariyere nari nikomejemwo nako kuba umu MC gasura kanje nako kabibereye ako CYCY umukobwa ari aho nyene ari tubiri twompi declive CYCY muremure gatoya atwenga neza kandi sintwenga neza haje twenga neza naga wari kubimbwira wewe navyo ndabona ganiro kirindagira nasi yo gutwenga oya reka wewe sinzi umuntu yambwiye ngo defa kuzi ko no gutwenga ashinanje no no muzi ashwe no muzi ndosa gutwenga ndosura gutwenga mbega CYCY wisanze gute muri kariyere ya journalisme bon journalisme vugiye gute bweva batuja no mu mana gatoya kugira namwe ndi umuntu akunda kamera bana ko ndayikoresha yo kwindaba ahubwo wamye nkunda ko kamera yo indaba gusa vyaca mu masanamu vyaca muri image ni vyaca nk'ama video mu biganiro naragira ntuntu du scenario mu mafoto na mu photogenique mu mannequin ndabihagarika gatoya aho gani sange muri journalisme ca mbere narabikunda ca kabiri hariho kumbwira ati turakunda kino kintu ugishobora kino kintu ugishobora benshi amaze kubimbwira je sina nari sous-estima nari sinefise self confidence muri Jewe ako mu nyuma hagira umu apotre ambwira ati CYCY impano yawe umenyesha makuru kandi umenyesha makuru ni ikintu kinini ni ikintu cagutse cyane donc genda urabishobora ni kujya nyene kwa kujya nyene uvyibaza ni kujya nyene genda uronke inyigisho zimwe novuga gute zizo gutuma uba professional nuko navyitanzemo ubwo rero kariyeri biratanguye ubwo karibwo nyene mba nangwe kuvuga ati bwa bundi nibwo buzima bwanje sasa aca ni pambane tangu pambane cankenera kumenya mbega ni kihe kintu ca mbere cakugoye mu rugendo rwawe rwa journalisme mu rugendo rwawe rw'umenyesha makuru ndabwiye bino bintu rero biragoye umesha makuru imbere yanje ari nyuma ya kamera mutarigira mubona ndabizi nawe narabizi ko bigoye bantu bimeke ndabwire bon ikintu ca mbere nabwira ko intambamye kuri Jewe yanshikiye ndi umuntu parfois ndi patiente mais parfois ndi impatiente kandi ati gute novuga ati hari ikintu ushobora kuvuga ati ndihaye ikiringo sivyo ikiringo nicakwira bon nzoba buri muntu wese afise vision ashaka kugira iki umuntu wese ariyiha ati ngira mare amezi 2 niga amezi 2 none usora kuvuga ati ndamara imyaka iyi niga primaire secondaire navyo ne kwabaye nkuko ariko hakagera ahantu uvuga ati oya biranse bino bintu kumbe byari ukunye wapi hari ikintu wowe wimvira yuko kiryoshe coroshe kimeze neza usanga ahubwo rero nivyo bintu bigoye ivyo bintu kugira uzumve ngo urabihejeje ni kibazo cyagusanga nyene hamwe h'Imana nyene kandi imigiye ikintu cyose ari ici wawe kugikora ntikikuruhisha oya ikintu yari ici wawe bane Imana ndababwira ikintu ari ici wawe ntibikuruhisha na gato ni kuvuga nubwo kikumerera nabi nubwo bigushira hasi iya tujudeho amba abitahura imiso yose hazohama hari ivyo hasi n'ivyo hejuru rero urapambana rero kuko abari ivy'iwawe ca bigenda neza nicaye ikintu utazibagira ubwa mbere ukigira kuri micro ukifata uko
nehe sorite yakubaye Cheka ndababwira umusambere nafashe micro si micro mubona ngaha nafashe micro yo muri radio isamirizi FM basha nokure bajoyise twubahwe umunsi wa mbere ndayifata ndibuka nako nkorana n'undi navuga mon frère wundi jewe mu kuvuga nari présence of course wanza kwipresenta ndi naka ego ukabaramutsa ukagira n'akantu ugira muri genre akantu uvuga nyene kumvisha ko ari wowe naka nyene washitse kuri yo samizi nyene Jewe ko leta ni byinshi nanizi narashitse ndi nitwa CYCY Cynthia eko taje dukorane uko navuze eko daje die dukorane tumane imisi Nagize imana umufrere wanje wengira yarabimenyereye yashoye gukamufra kandi ndi umuntu w'utujambo twinshi ukuntu ni ukuvuga vyari vyoroshe gato yuko mu nyuma nisanzura ariko ko n'abanje ndigishwa mbere ntivyanteye bwoba ariko kandi abatera inkuru ikintu co nyene narinzi yuko ninafata mikroko niko nyine batayifata uko abari amakasike nyine bari ngahanye ntiwisanse kugifata mu bisanzwe wewe uraba fixe ukaguma uvuga gusa wiyumviza nta kindi je sanse yuko nivuga hama nkakira abantu iki ikayeje namwe afata mikroko kwakota vyose babyita kwenena narenena kuri bika narenena kuri bika aize rero nk'umwanya kazomba batanguye kunazira ubu surno kubare bamwe bamenyeye ku mazina ya CYCY CYCY baragahevye banta 6 miliyari anye mwibarabara nkano yumviza avuze ngo 6 miliyari baca bahita bamenya rero kuri 6 miliyari n'uvumengo ibi no kwarambya nibiki nende ko nzojugumira mikro nkayikurako nkayishira hasi rero je nagize rero n'ikibazo haraba ama live habara amakamera nabandi bimbwira ko abantu bose ko barandaba n'umusheri wawe akarakuraba na mama wawe ariko arakumviriza rimwe Jewe ndagira gute bavuze ngo tuvuga akajambo kamwe ku ba mama banyu nkabwe mama ndamvuga gute nyumviriza mvuga gute rero uwo munsi rero nagize nanje mana mbi mukuru wanje ko aranyumviriza muhira bose muhira bariko baranyumviriza uwo n'umunsi wa mbere asumvirize umesha makuru wacu bwa mbere mu buzima mu muryango ndagira bire ni hatari ko bitari vyoro nizari nukuri vyaye vyoroshe kuvuga kuvyitwa kuja kuri kufata kuja kuri mikro ufise umugenzi wanje umunsi aja kuri mikro n'umunsi aja kuri manete yakubwira ati jewe navuyeyo niruka nja gusoba iki kintu woni kinye ngaha abantu b'Imana unazofata imikro akavuga neza ibintu neza bitonze uko muzomugirira uko abizi kandi abimenyereye azaba ari cyangwa hasha urwego ubu rero umustar kuri mikro jewe amubona si vy'abandi uzora harafata nkuku ujyana amasoni hazo babeshe ujya fata nkuku ujya sivyo uranayiga no kwimaze ubunye uri kuri kamera ngahanye inyuma ngaha arigaramiye nkuko ayifashe nkuku urumva arameze yarayimenyereye nubwo yosinzira niko bidakunda no muberetse none kora ko kantu none kandi aruca guhemba zake ega kamera zindayitora wawe uburyo ushobora kuyitora ko mbona ari ikintu kinini asha uratuze maze guterura jewe urabizi maze guterura ibingana gutega sisi byinshi maze guterura amasafuriya of course nikiko shira mu kanwa nabindi abana ndabaterura ko je ndakunda abana cyane urabakunda cyane niko gusa ntazigena nzobavyarira bamaje bantuka imisi yose nabo ntuzi kuguma hamwe kumbe si jewe ni ubwoba sindamenyera nguma nja muri toilette nguma vuga ngo ngiye kunywa amazi kubera ko nuvumengo kandabwira gamiraje nabone biragoye kubera ko iju ndiko ndakoresha ngasi ryo nkoresha mi radio
uravuka ryaje ryo mu nda baririmbye ko baripeta baza kubabwira ko babigoye rirya jwi rero barikoresha ko baririmba riva mu nda natwe dufata irijwi tukarikura mu nda rikaza kandi isohoka cyane ni kuvuga uraruha nk'iyo rero atari nk'agaklimatizere nyine ngakayama kagucako sona none ijwi ryo mu nda siyo mpamvu ubona ko ntabyibushe kubera ufite riva mu nda abenshi amakuru ntibabyibuha urabona ndabyibushe ko amipro vyibushe uriya nyimba aja muri studio gake mukuru wanje ni kuri siza ugisanga karemano kiba ari kuvyo nka jenzo vyo hajyari fodi mwe ko nzanda Arsene bucuta vyibushe aha ndiko ndabakudondagurira Arsene bucuti ubunye ntakijayo uzorabe kera yaravyibushe ego ariko sico kimwe n'ubu urazi uko nangana ndabwira wa gatatu twumve ko Biggie avyibushe none Biki Black FM si cyane sico kimwe sico kimwe Biggie n'umubogari we yasuvyiwe n'umubogari uturekere umusore ko jewe mvyibushe uri muri studio wari muri studio nabeshesha umugabo ari berega ari nabwiye twicaye ku akayaga kariho muri jardin nziza y'akaga murabe ukuntu kwanza nyaca haseka sinahabwira ko mwese muca muhaza rero sisi hariho intambamye umuntu akunda guhura nazo mu mwuga cye mu buzima mbega mu ntambamye ugenda urahura nazo wewe nka sisi harimo iziguca intege kandi nyinshi n'ikihe kintu kimaze gushikira ku buryo uca uvuga ati jewe ibi bintu ndahevye burakeye mu gitondo sindanavyuka reka nifuke jewe ibintu byose ndagwana navyo yego guseka ndababwiye ikintu apana kuri jewe gusa bazare ku bantu benshi hajya umuntu arinze avuga ati je ndagiye muri iki yego meshere abazi yuko bizomubabaza canke bizomuryohera abayiteze byose ariko reka ndakubwiye muze mwubaha umuntu peu importe akazi akora muze mwubaha umuntu peu importe ikintu cose ko aracamwa sivyo kuko ntubuzi ukuntu yaraye ntuzi ukuntu impamvu ntubuzi intumbero abashaka gushikako yego jewe amaze kunshikira ariko ikintu novuga ko kiba kibisha mu buzima kamba kirabishika cyanashisha umuntu agusuzugura umuntu ushaka kubwira umuntu apprene attention erega ni ibintu bitoye cyane umviriza umuntu sivyo je undi umuntu yavuze ati nubwo mubesha ko atamwanya ufise Jean ukamubwira ati ndafise umwanya ariko atamwanya ufise basi umwico ci umwumvisha siko basi yagiza ko uwo mutima uko kumviriza uwo mutima wuko ico bintu ciwawe giha agaciro biraryoshe cyane yego biraryoshe cyane gose yego mbega nkwibariza akabazo kamwe wifuza kugera he muri journalism ashino bivuga rero hamwe mu cako mindu acabwa ati ivyo ntibibaho kaje ndababwiye jewe journalism kandi ndayabwiye neza natanguye kumva ko ndayikunze neza rero jewe ndakunda umu journaliste muri Tanzania yitwa Mina Ali niwe nyene niwe na aho singa ibongo star search bss namukunda sana niwe muntu yanatumye nkumva nkunda rero vy'uMC ndabwiye yuko naye ndangwe kugira ubuyuwaye ubuyuwaye agira byose n'ubuyuwaye right byose ibintu byose n'ubuyuwaye yego kuko iyo utagize ubuyuwaye ntuzomenya ikintu uzi incu utazi suffit ko ubuyuwaye buratandukanye no kuba umu insérieux cyangwa insérieuse wagira ubuyuwaye ariko ubuyuwaye ubushiremwo ubusérieux uzoraho ibintu bizogushitsa mbari sana na Bill Gates tuzomusomvya we ni mu birindire gusa yego so rero ikintu novuga journalisme aho nshaka gushika vraiment ni kuri cyane
Yego. kure cyane kandi umuntu hajya yashitse ahantu acashaka ibirenze donc sinovuga ngo ndashaka kuzoshika nkande bega basha umujournaliste novuga wi nigeze kumva kandi ndabwira kana gatoya nigeze kumva intahe y'umuntu umwe avuga tubigenze gute ndibaza benshi barayizi tubigenze gute ngo yigeze kuzuza presque stade tubigenze gute yego Renine Mana ariyo yego sivyo donc kumva ngo ndujuje istade yakwaruka nga anye Prince Ruga Gasore yego istade ni Prince Ruga Gasore stade intwari kumva ngo ndujuje stade intwari kubwo kumva ko gusa ndiko ndakoresha ikiganiro abantu kanaka canke ndiko ndateramisha abantu nk'umumesha makuru ewe ivyo wifuza ku buryo bantumira nk'uko batumiye MC Ami Pro akagenda kumusiga mu kindi gihugu nkaja mu kindi gihugu kubwo gukunda umujournaliste uvuga kwego haja state kwiye gukora cyane rero vuba ariko nitapambana jusqu'à ce que ce jour arrive neza cyane cyane gose agufise n'inyota te n'ubwoba urafise abakunzi urafise abagukurikirana urafise abagushigikira canke abafana ndafise n'abanyanka n'abakwanka bose kuri bajya bagukunda nakaye kajambo wumva wogenda utababwiye tugana ku musozo w'ikiyago cacu jewe ndababwire bizu ndababwira ati ciao ndababwira ati mubandaya kandi ndababwire nivyo babwiye gusa oya vraiment sivyo gusa ko vraiment ndabakunda kandi ndabicarire na neza amazi mwebwe abantu munkunda niyo mubandaye mushigikira gusa kandi mumpe umwanya kandi sinzobamara amazi sitawangusha voilà mu Kiswahili ndagakunda neza sitawangusha nudu benshi abakuru ngahanye ko arasamaza ntihatari benshi abakuru twaragwiriye ariko arinjiye araje by the way reka mbaye ndamutse abantu ndabaramukije abakunzi ba bujatowntv umva ko ndanayizi by the way ndakunda Burundian TV muri rusange and then jewe mba numva ndyoye mbonye abantu bakora ikiganiro ko nibuka imyaka myinshi twe twabikoze turi bake iyo babaye benshi biraryoha hari ibintu utaruzi ndakubwira akamaro k'amateleviziyo menshi kamutaruzi ndazi ko utabizi kuko nta experience ndende uragira experience ya mbere ni chaque fois amateleviziyo aba menshi niko abantu bagwira for example wewe ugure televiziyo umuryango wawe uragukurikirana umaze kugukurikirana uzoca ku yindi televiziyo uce ku yindi nayo bayikurikirana uca usanga bariko turiko turaturunguka abantu ku mbuga iyo ni experience ya mbere y'amateleviziyo menshi hari abandi baba bashaka kwikorana bonyene bakibagira yuko bijya bintu bitamenyerwa uno munsi urashushe ejo urahoze anyways sinzi ibyo muri ko muranayaga jewe gusa mbanzi ko muri murayaga ibintu bizima tu gusa nyene uko ndakubona uramengo sisura mukunda man ukuntu uje kumuhobera ninda reka rafatu engana nyifatisha man jewe mpunze umuntu sinzi kwigirisha ukuntu vyase ko narengana ntabwo nzi kwigirisha by the way nakubwiye umuntu wese ugenda umuntu yes uyu n'umuntu nawe uri umuntu Imana yadusabye kubura ibindi bintu byose ariko yadusabye urukundo no guca bugufi mu yandi majambo rero ndamukunda nkuko nkunda abantu bose bari kwisi n'umukunzi wanje mu gihe ndamufise ndamukunda nkuko nkunda abandi bantu bose itandukaniro nuko habagiye ku mukunzi wanje cyangwa umukunzi wawe cyangwa umukunzi wa sisi ariko hari urukundo rw'amahugwe ibihe byose Imana yadusabye no guca bugufi ku bantu bose ni byiza cyane andi gende ndakwibarije akabazo kamwe nta kibazo mbega ko tuyaga kijanye na carrière ya journalisme benshi tujamo dufise no kuvuga vision zitandukanye mbega wewe vision ufise muri carrière ya journalisme ni ya vision yanje for example nkuko bivuze umuntu wese abafise vision yiwe vision yanje sikubiguma mu myaka myinshi jewe sibwo ngomba kugira ubuzima bwanje cyane kubera ubuzima Imana yarabuteguye uno munsi ariko no buzima bwanje neza cyane ni present no buzima bwanje
ejo ntavyo nzi kuko rinaronka akazi kampemba neza kurusha uko mbayeho uno munsi sinzoreka kugakora kubera ngo ni visual wicikira mani visual yanjye kubaho you know akabazo kanyuma rero nubwo wambaza ibibazo 10 mbega sisi umuziki iki bro si je bya bintu byo gupodora abantu mani ku makamera ntavyo nshoboye jewe mwanga bunga je nta kiganiro by the way nkunda sinkunda gukora ku media nta uramaze kumva ntavyo nkunda je impamvu ntabikunda sindi ndikimena abantu cyo ni cyambere umuntu ndamuzi uko ndamuvuga uko yego iconzi hamvuga ukuri man uri kuri isabira uko nditetea mbo simbeshe kandi simbeshe kandi mvuga ukuri hari ibintu byinshi ntamuzi ko kuko si umuntu tuba turi kumwe cyane turahura tukaramukanya cyane tukandikirana rimwe na rimwe bikenewe benshi baca bibaza ingeso mbiki ntazo ndamuzi kuko nta bintu byinshi tuzinanye ko ayo kandi ndizera ko atari umweranda ariko iconzi iya kunze nyene nawe arafadika ntwenda kubesha nimba mbeshe umutsima wiwe umwagirize ndabeshe iya kunze arafadika yigira umugangster ariko nta bugangster afise asante sana papa kandi kano kanyuma kuri busutwa ntimuzoga kate arakunda gutamba umuziki ikindi kintu reka ndabimena ibanga byose ikindi kintu ndi sure mbo aramaze kuma lift agiye gusenga yarafise imodoka aramaze kuma lift agiye gusenga ndabe arakunda gusenga ari eglise yo kumugoroba akunda kujamo sinzi ko ari eglise yo kumugoroba man yego usanga ari kwa ba daddy bro yabagiye gusenga sasa sindavyemeje kuko sinzi yakatira gusa usanga bagiye kwa ba daddy nawe ahubwo ni umuzi rero yamenye gutatabize mu mbazi oya murazi nanye namwe murazi nanye mwapfuye kunshiramo tuje ntavyo nzi byo wanya ahubwo murazi nanye andi bakunzi ba bujatowntv reka mvuga uku umuntu azogira chance umuntu ankunda jewe azogira chance yo kuraba kino kiganiro byukuri azogisha azoca ava yagize abone kuri yo channel agire share ikiganiro nanje ndifuza kukibona ndayikuye ku bafana banje muzotanguza akakantu abafana banje ndabize barankunda bazokindungikire cyane mbone ko bakiravye ari benshi and then ndazi baradukunda navuze donc ndasupportinga Burundian TV muri rusange zose ni wacu ni wanyu no gukunda ivyo wacu ni kubikundisha abandi kandi tukavyikundira twe twenyene kuko kwikunda ni bibi mugiye wikunze ukankunde ariko wikunze wikundana n'ivyo wanyu byose ni sawa I support you guys asante sana papa asante pia urakoze babwire ko nkunda none I love you yo bimbwire neza wallahi cyane twende sasa bivuge tuzebera kandi atari byo bivuge neza ndi Jewe I love you ijoro ryiza nitwigera barabafunga ba oya bizo n'ibintu bisanzwe man gusa ikintu kimwe yego sheri wiwe yes atamfata nabi nta nibwo byateguye bino bintu ambwiye I love you petero ko yarabimaranye igihe kinini abivuze uyu munsi yes bazabona biraryoshe cyane merci ya bujatowntv twari ku musozo jewe n'ukuri ndabakunda ariko nyene tu n'umucuti wacu tu ego wanje n'umuntu wacu ako kantu sha agaki zijya care naravye ijisho mwarabanye nawe ndakurabe neza erega umviriza cyo ndabwire rero nibira akabanga bakobwa umukobwa ntakwiye kuraba nabi ngo bwene bisura by'abagabo by'abahungu by'iwanyu nyene mwebwe by'abamesha mwebwe ariko twebwe tutikiza kuba romantique za kuba douce nyene iteza ko ari meze neza mushaka ndabiraba ngo mumandi giswega cyangwa ngo ndumusuma uzara mukobwa afite ijisho rikatse nguryo ryo mukobwa ngo yanukiwe ryo mukobwa ngo numusuma ahubwo gwitabi ryaramwishe je nta tabi usanga nkunda ko yavuze yuko nkunda kuja gusenga gusa karabazi usanga ugiye gusenga handi na bagiye gusenga reka tugane ku musozo w'ikiyago cacu twari ducishijemo gutwenga gatonya yari umukunzi wacu yaracingaha umugenzi wacu inshuti wo dukorana umugenzi umukorege nuko no bivuga ni yandi asetv benshi baramuzi reka ndagushimira cyane merci beaucoup madame CYCY Similia
nagafashe. Merci beaucoup. Mbwira ati abakunzi ya bujatowntv mubandanye mugira subscribe ga mubandanye mubona vyinshi ukeneye kubandanya mbona uteza kugashira ko kumubona jani ni vibe after vibe uri kumwe nanje canke uri kumwe na bujatowntv ntuzigoreka nuguzoye kurarira uzoca uyihanagura. Asante sana similiar. Merci beaucoup. Reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengesha ngudukurana usisi n'umujournaliste wacu mu mazimisi mumubona ngaha muzoguma mumubona no mu bindi byinshi bitandukanye. Bye bye, hasta la vista.